Ni biki biriko birabera mu ishamba rya Kibira? Abarundi begereye ishamba rya Kibira bariko barahuruza bavuga ko mu ishamba rya Kibira haba hariko haraberamwo intambara ikomeye cane kubera ukuntu hariko harumvikanamwo amasase menshi ndetse n'imbunda ziremereye. Benshi bakikeka ko ibintu bitaba byoroshe na gatoya ku ngabo z'Uburundi ndetse na FDLR bamaze iminsi begeranizwa muri iryo shamba. Amakuru ariko aradushikira aturuka mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi aremeza neza ko mu ishamba rya Kibira hariko harabamwe intambara ikomeye cane kandi iteye ubwoba. Ibyo bikaba bibaye nyine nyuma yaho bimanyekanye ko ingabo z'u Burundi zamaze kwifatanya n'intera hamwe zasize zihekuye u Rwanda mu mwaka w'1994 aho haba jenoside yakorewe abatutsi. Bamwe n'abandi baribaza niba ari RDF igisoda c'u Rwanda cyaba cyamaze gushika mu Kibira nk'uko mukunze kumva bamwe mu batwara igihugu c'u Rwanda bavuga ko u Rwanda rudaterwa ahubwo rutera. Benshi bakemeza ko kubera ko abarongoye igihugu c'u Rwanda bavuga ko u Rwanda ari igihugu gito kitakorerwaho intambara, baba bamaze kwishikira mu ishamba rya Kibira bakaba ariko barahangana n'abajenosideri basize bahekuye u Rwanda mu mwaka w'1994. Ni amakuru turi buze kugaruka ko muri ano makuru yacu twabateguriye, aho tuza kubabwira ku biriko birabera muri iryo shamba rya Kibira ndetse naho byabihuriye n'intambara ikomeye cane perezida w'igihugu c'u Burundi General Neva yaba ariko arategura ku Rwanda, aho yaba yaramaze kwegeranya ibikoresho ndetse n'ingabo ziwe zikaba zaramaze kwihuza na FDL yasize ihekuye u Rwanda kugira ngo baze guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda, dore ko intumbero bafise ari yo guhindura ubutegetsi bwa Kigali bagakuraho ubutegetsi buhari, amaze bagashyiraho ubutegetsi bwasize buhekuye u Rwanda, bagashiraho izo nsoresore zasize zihekuye u Rwanda zigizwe n'ababa mu murwi wa FDL umaze imyaka myinshi uhungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda. Ariko benshi bakemeza ko ibyo ngibyo bariko baravuga ari ukurota ku manywa y'ihangu, kuko igihugu c'u Rwanda kirahambaye kandi kirakomeye, kirafise igisoda gikomeye kandi kirazi icyo gikora. Akaba ariyo mpamvu abo bose bariko barihenda ko batera u Rwanda bitazigera biborohera na gatoya, kuko u Rwanda ruriteguye kandi rumaze imyaka myinshi rwitegura uwagerageza wese kurenga imbibi z'u Rwanda. Byose nyine muraza kubikurikira muri ano makuru, aho tuza kubabwira nyine ibiriko birabera mu iryo shamba rya Kibira, aho ariko haraberamwo intambara ikomeye cane. Turaza no kubabwira ku biriko birabera mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 igomeje kotsa igitutu ku buryo bukomeye leta ziriko zirarwana ku ruhande rwa Kinshasa, aho M23 yabamaze gukora ibitero bikomeye cane ku kibuga c'indege ca Goma. Kandi amakuru ava ku rubuga rw'intambara muri Kongo akavuga ko umwanya n'umwanya ikibuga c'indege ndetse na Goma yose yafatwa ikajya mu maboko ya M23, ibishobora guhita byerekana neza ko leta ya Kongo yananiwe kurwanya M23 mu gihe imaze iminsi ikoresha imbaraga zishoboka zose, ikaba yarahuruje amahanga kugira ngo baze gutsinsura M23 ku butaka bwa Kongo, ariko bikaba byaraniranye ko bayitsinsura ku butaka bwa Kongo. Ahubwo kugira ngo bayitsinsure iragurushaho kwerekana imbaraga ndetse n'ubushobozi no gukora ibishoboka byose kugira ngo irengere abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bariko barakorerwa igisa na jenoside. Byose nyine nabyo muraza kubikurikira mu idonido ry'aya makuru, aho muza kumenya byinshi biriko biravugwa, aho leta ya Kinshasa yashinje leta ya Kigali ko yaba ariyo yakoze ibyo bitero ikoresheje drone, ariko ingabo z'igihugu c'u Rwanda RDF zikaba zitaragira icyo zitangaza kuri ibyo ziriko zirashinjwa na leta ya Kinshasa. Nabyo nyine murabikurikira muri ano makuru twabateguriye. Turaza no kubabwira ko yandi makuru ahambaye cane, aho tuza kubabwira ku icwa ry'abasoda b'u Burundi bongeye kugwa muri Kongo ku mugoroba w'ejo, aho batezwe ambushi n'ingabo za M23, amaze bamwe bagafatwa mbiri abandi bakwicwa. Amakuru nk'aya nta handi wayaronka uretse kuri no mbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka handi. Uwecu busabwa nta cindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri no muyoboro wa YouTube, kanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ku biriko birabera mu Kibira, aho benshi bikeka ko ari RDF igisoda c'u Rwanda cyaba cyamaze gushika mu Kibira, tubanze tubabwire ku biriko birabera mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 igomeje gukora ibikora inka kandi ikaba imaze gukora ibintu byinshi cyane, aho imaze kugaragaza ko leta ya Kinshasa idashobora kuyitsinda. Kongo ivuga ko drone z'ingabo z'u Rwanda zarashe ku ndege za gisirikare za Kongo.
Kongo ivuga ko indege nto z'intambara zitarimo umupilote drone z'ingabo z'u Rwanda RDF zateye ku butaka bwayo zikangiza indege za gisivile. Mu butumwa bwa video ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, Liyetona Koloneli Guillaume Ndike Kayiko, umuvugizi w'ingabo za Kongo FARDC mu ntara ya Kivu ya ruguru, yavuze ko izo drone za RDF zateye mu ijoro ryo kuwa gatanu rishira kuri uyu wa gatandatu. Ati saa 8 za mu gitondo ku isaha ya hano drone njyarugamba z'ingabo z'u Rwanda byumvikana ko zavuye ku butaka bw'u Rwanda zarenze ku mipaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntacyo RDF yari yatangaza kuri ibyo birego bariko barayishinja ko yaba yakoze ibitero bikomeye cyane. Liyetona Kayiko yavuze ko izo drone z'u Rwanda zagambiriye kurasa ku ndege z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hashingiwe birumvikana ku nzira zakurikiwe n'ibisasu by'izo drone. Yongeye ko indege za FARDC ntizagezweho n'ibisasu by'izo drone, ahubwo ni indege za gisivile zitagezweho gusa. Ni ibisasu ahubwo byanangije indege zitari nkeya. Ariko Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye ikorera mu burasirazuba bwa Kongo yasubiyemwo amagambo y'abayihaye amakuru bavuga ko indege ya Sonkai Su-25 ya FARDC yangijwe ibaba n'igisasu ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. BBC gahuzamiryango ntiyashoboye kubigenzura mu buryo bwigenga kugira ngo imenye ibyabaye. Igisirikare ca Kongo gitangaje ibi mu gihe kuwa gatanu Addis Abeba muri Ethiopia habaye inama idasanzwe yatumijwe n'umuhuza Perezida wa Angola João Lourenço, yabaye iruhande rw'inama ya 37 y'abakuru b'ibihugu bo mu muryango w'ubumwe bwa Afurika yo yatangiye kuri uyu wa gatandatu. Mu byo Lourenço yasabye muri iyo nama, amakuru avuga ko harimo no hongera kubaho ibiganiro hagati ya Kigali na Kinshasa, kandi imirwano hagati y'umutwe w'inyeshamba wa M23 na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo igahagarara. U Rwanda rushinjwa kenshi ko muri raporo z'umuryango w'abibumbye gufasha inyeshamba za M23, ikirego ruhakana rwivuye inyuma. Narwo rushinja Kongo gukorana n'umutwe w'inyeshamba z'abanyarwanda ukorera mu burasirazuba bw'icyo gihugu FDLR, avuga ko urwanya leta y'u Rwanda kandi ko wasize uhekuye u Rwanda. Dr Kongo nayo ihakana icyo ikirego, ikavuga ko rwose itigeze ikora ibyo bintu. Mu mwaka ushize ubuyobozi bwa FARDC bwatangaje ko nta kwihanganira na gato kuzabaho ku musirikare wayo wagaragayeho ko akorana na FDLR ko yabihanirwa n'amategeko. Intambara hagati ya M23 na FARDC yongeye kubura kuva mu mpera y'umwaka wa 2021, aho ibintu bitoroshe na gatoya, aho M23 iriko iratahana intsinzi umunsi ku munsi. Ibiriko birashafuza leta ya Kinshasa ibona ko yananiwe neza gukutsinsura umutwe wa M23, naho iri gutakaza uburyo bwinshi kugira ngo yikureho umutwe wa M23, ariko bikaboneka ko idashoboye kubikora kandi ko bigoye ko yabigeraho. Ku kibuga cy'indege cya Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru haturikirije ibisasu bibiri kugeza ubu batazi ubiri inyuma. Ni amakuru avuga ko ibyo bisasu byatewe neza mu gace gahegereye ku kibuga cy'indege cya Goma. Byarashwe igihe cy'isaha 8 z'urukerera rwo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 17 ukwezi kwa 2 2024. Kugeza ubu nta muntu uremezwa cyangwa umutwe w'inyeshyamba wari we wese bivugwa ko waba uri inyuma y'iryo terwa ry'ibisasu, ariko leta ya Kinshasa yo ikabandanya kuvuga ko ari ingabo z'u Rwanda zakoze icyo gitero, aho nyine bavuga ko bakoresheje drone zitagira abapilote. Bibaye mu gihe muri Ethiopia hari kubera inama yiga ku mutekano muke ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nama ibaye mu gihe M23 iri mu mirwano ikaze, aho ihanganye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanije n'imitwe yitwaje imbunda irimo FDLR, Wazalendo ndetse n'ingabo za SADC n'iz'u Burundi, tudasize abacanshuro baje bava muri Romani no mu Burusiya. Kugeza ubu impande zihanganye zikomeje imirwano, ndetse n'uyu munsi ahitwa za Mubambiro mu birometero bike mu mujyi wa Sake habaye ibyo bita sharinga ku ruhande
rw'ingabo za Kongo. Ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zakoze iyo sharinga birekeza mu birindiro bya M23. Iyi mirwano bivuga ko ishobora kubyara ibindi, umujyi wa Goma ukaba woja mu maboko y'ingabo za General Sultani Makenga. Kuba hari ubwoba ko umujyi wa Goma wofatwa na M23 nuko uyu mujyi uza ku mwanya wa gatatu mu mijyi ikomeye muri Kongo nyuma ya Kinshasa na Lubumbashi. Goma niwo mujyi wa gatatu ukomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niwo santere ya mbere y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro nk'ibirombe bikungahaye cyane ku bikomeye cyane, kandi ibirombe byinshi bikaba bihari, harimo nyine ko hahimbwa zahabu na korota ndetse n'andi mabuye menshi cyane, aho benshi bavuga ko ariyo mpamvu uyu mujyi ucunzwe cyane kandi uhanzwe amaso n'isi yose. Urugero rubaya agace k'ingenzi cyane k'ubucuruzi bwa korota ku rwego rw'isi ko muri teritwari ya Masisi kari mu ntera y'ibirometero 50 n'umujyi wa Goma. Ibi biri mu bituma isi yose ihanga amaso burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kimwe ko Perezida Felix Tshisekedi ubwo yarimo yiyamamaza mu matora aheruka kuba muri Kongo yasezeranije abanyekongo ko nta muntu cyangwa umutwe w'inyeshyamba uwo ari we wese uzambura ubutegetsi bwa Kinshasa umujyi wa Goma. Ariko kandi muri icyo gihe yari yanavuze ko nta kandi gace M23 izongera kubambura. Nyuma y'ubwo ihuriro ry'ingabo ze zimaze kwamburwa ibice byinshi, harimo n'uko imihanda ihuza umujyi wa Goma na za teritwari bigenzurwa n'uwo mutwe umaze iminsi ugaragaza ko ufise imbaraga n'ubushobozi buhambaye cyane, aho benshi bahera bavuga ko uhabwa ubufasha bukomeye n'igihugu cy'u Rwanda, kuko igihugu cy'u Rwanda kizwiho ko gifise igisoda gihambaye cyane. Benshi bakavuga ko imbaraga M23 ifise azikora mu Rwanda ibyo leta y'u Rwanda yama ihakana yivuye inyuma. Tuvuye muri ko birabera mu burasirazuba bwa Kongo, amakuru yacu tabandanize muri ko birabera mu ishamba kama rya Kibira, aho ko no mugoroba humvikanye amasase menshi cyane ndetse n'imbunda ziremereye. Benshi bari baturiye iryo shamba rya Kibira bakaba batanguye guhunga bavuga ko ibintu bishobora gukomera cyane muri rino joro, aho nyine muri iryo shamba rya Kibira rifatanye n'ishyamba rya Nyungwe riri mu Rwanda hamaze iminsi hegeranyirizwa interahamwe ndetse n'abasoda b'Uburundi n'imbonerakure kugira ngo bitegurire gutera u Rwanda, nk'uko amasoko yacu yo mu mutekano mu gihugu cy'u Burundi abivuga, aho izo mbonerakure ndetse n'izo nterahamwe n'igisoda cy'u Burundi bariko barakora imyitozo ikomeye cyane kugira ngo batere u Rwanda. Ariko amakuru nanone ataremezwa neza akaba avuga ko ingabo z'u Rwanda RDF zaba zamaze gushika ku butaka bw'Uburundi kugira ngo zirwane n'abo basize bakoze ihonyabwoko ndetse n'abo abasoda b'Uburundi bariko barifatanya nabo mu guha gasopo Perezida Evariste Ndayishimiye, bamwereka ko ibyo ariko arakina nabyo bidashoboka, kandi ko ibyo ariko arahenda abarundi ko ashobora gutera u Rwanda bidashoboka, ahubwo ko yari akwiye gufata ingingo zorohereza abarundi kugira ngo ubuzima bubandanye, mu gihe muri no minsi iboneka neza ko ubuzima bwazimbye kandi ko ubuzima bukomeye cyane, kandi biboneka neza ko byose byatewe n'ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. N'amakuru tuba turiko turabatohoreza umwanya n'umwanya, aho tuza kumenya ibiri ko birabera mu ishamba rya Kibira, tukaba turi buze kubashikiriza amakuru yacu. Hanyuma wecu ubusabwa nta kindi ni ugukurikira ano makuru ducisha kuri nombonesha kure kugira ngo uko tuyashizeho ujye uba mu mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.